Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2025. Generali Prime Niyongabo amaze gukomborwa ku mabanga yo gutwara igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, Generali Prime Niyongabo yararongoye igisirikare cy'u Burundi amaze gukomborwa kuri aya mabanga yiwe. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko Generali Evariste Ndayishimiye amaze gukora amavugurura akomeye cyane mu gisirikare. Hari impinduka zikomeye cyane zigiye kugaragara mu gisirikare cy'u Burundi. Generali Neva yamaze gufata imyanzuro, ndetse amakuru yizewe aravuga ko kuri uyu wa mbere aribwo biza gutangazwa ko Generali Prime Niyongabo yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Mu bandi basirikare bakomeye nabwo ibintu ntabwo byoroshye. Hari ibombora rikomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Generali Neva arimo kwirukana abasirikare bose avuga yuko batamugandukira. Arimo kwirukana abasirikare bose avuga yuko ari abagambanyi, ndetse ko bari mu mugambi wo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Amakuru twamenye nuko Generali Kirapanze yarakuriye abacungereye umutekano wa Ndayishimiye, nawe yamaze gukomborwa kuri aya mabanga yiwe. Generali Kirapanze ngo yananiwe gucungera neza umutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse ngo yavuzwe mu mabi menshi yo gushaka gutembagaza Generali Neva. Amakuru twamenye nuko Generali Jean Paul Habimana wari sous-chef d'état major w'igisirikare cy'u Burundi nawe yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Uyu Generali Jean Paul Habimana niwe yari icyegera cya Generali Prime Niyongabo. Yari yungirije Generali Prime Niyongabo ku burongozi bw'igisirikare cy'u Burundi. Abari barongoye igisirikare cy'u Burundi rero bose bamaze gukomborwa nk'uko amakuru yizewe arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Generali Neva ngo yarakaye mu buryo bukomeye, ndetse nyuma y'igitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi ku ijoro ryo kwigenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8, ibintu byahindutse kwa Generali Neva. Generali Neva ngo arabibona neza ko abajenerali bashaka kumwica, ndetse yaramaze iminsi 2 atangaje yuko abizi neza ko hari abajenerali barimo gupanga umugambi wo kumwivugana. Yabitangarije mu nama ikomeye cyane ya gisirikare ubwo yabarebaga mu maso akababwira ko abizi neza ko barimo gutegura umugambi wo kumugandagura ndetse no kumutembagaza ku butegetsi. Mu ijoro ryakeye rero za grenade ebyiri zatewe kwa Ntare Rushatsi. Imodoka ya Ndayishimiye yangiritse mu buryo bukomeye, ndetse umwe mu basirikare bacungera umutekano wa Generali Neva yitabye Imana. Hari abasirikare 2 mu bagabye igitero nabo barashwe bitaba Imana. Bagaragaye bafite inkoho z'abasirikare b'u Burundi basanzwe bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Bari bambaye imyenda y'igisirikare, ndetse ngo bamenyekanye yuko ari bamwe mu basirikare bari basanzwe bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Nyuma ya kino gitero cyagabwe kwa Generali Evariste Ndayishimiye, amakuru yihuta cyane aravuga yuko Generali Neva amaze gufata ingingo zikomeye. Amaze gukombora uwari ukuriye abajepe, uwari ukuriye abajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Generali Kirapanze amaze gukomborwa ku mabanga yiwe nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Amakuru kandi aremeza yuko Generali Evariste Ndayishimiye yamaze rwose no gushyiraho abandi basirikare bagomba gusubirira bano bamaze gukomborwa ku mabanga yabo.
nk'uko natangiye mbibabwira rero, General Prime Niyongabo yararongoye igisirikare cy'u Burundi, niwe kizigenza wa mbere yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Amakuru avuga yuko General Neva yaramaze iminsi arimo kwikanga igiti n'ibuye, ndetse ngo yabonye amakuru yemeza ko General Prime Niyongabo yari arimo gutegura ibikorwa byo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Hari amakuru avuga yuko General Prime Niyongabo ndetse na Colonel Reveriyano Ndikuriyo bari mu bikorwa byo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. General Evariste Ndayishimiye rero yarakaye mu buryo bukomeye, ndetse amakuru aremeza neza ko yamaze gukombora uyu General Prime Niyongabo. Ngo ni ikishi, ngo ni umuntu ushobora kumugambanira umunota ku wundi, ndetse ngo yamaze kujya ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo urimo gushaka kuzarongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko hari inama ikomeye cyane yahuje abagabo batatu bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama yahuje General Evariste Ndayishimiye ndetse na General Gervas Ndirakobuca. Uyu nguyu ni umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama bakoranye na General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru avuga yuko aba bagabo bombi bamaranye ijoro ryose kuri rigenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8. Bamaze amasaha agera kuri 6 barimo kuganira nyuma y'aho ibitero byari bimaze kwibasira Ntare Rushatsi. Amakuru yemeza neza ko General Ildefonse Habarurema ari we yahishuriye Ndayishimiye ko ibintu birimo kuzamba mu Burundi, kandi ko agomba gukombora bamwe mu basirikare bafite umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. General Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi ngo yagiye ahishura amakuru menshi cyane yerekana ko General Prime Niyongabo, General Kirapanze ndetse na Jean Paul Habimana bari mu mugambi wo gutembagaza General Neva. Ndetse ngo bano bagabo bamaze kwemera neza ko General Evariste Ndayishimiye nta mbaraga agifite zo kurongora igihugu cy'u Burundi. Ngo mu mwaka w'ibihumbi 2027 bazashyigikira Colonel Reveriyano Ndikuriyo aba ari we wiyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Ni ibintu rero bitagombaga kubasiga amahoro. Hari n'amakuru avuga yuko bamwe muri bano bajenerali bashobora gutabwa mu mvuto, ndetse General Evariste Ndayishimiye ngo yarakaye mu buryo bukomeye. Mu busanzwe General Neva yagishaga inama akagwi k'abajenerali, ariko kuri iyi nshuro amakuru atugeraho aremeza neza ko atigeze agisha inama abandi bajenerali. Yagishije inama abajenerali 2 gusa, General Ndirakobuca ndetse na General Ildefonse Habarurema. Nibo bonyine bamugiriye inama yo gukombora bariya basirikare bakomeye bavugwa mu bugambanyi bwo kumwivugana. Amakuru arimo kudushikira aremeza yuko General Evariste Ndayishimiye nyuma yo gukombora General Prime Niyongabo yamaze kwemeza ko General Silas Ntigurirwa ari we agiye kurongora igisirikare cy'u Burundi. Ndasubiramwo, General Silas Ntigurirwa niwe agiye kuba chef d'etat major general w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko General Ildefonse Habarurema ndetse na General Ndirakobuca bagiriye inama Ndayishimiye yo gushyiraho General Silas Ntigurirwa akaba umuyobozi w'igisirikare cy'u Burundi. General Silas Ntigurirwa arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, yarajejwe ibiro by'umukuru w'igihugu. Amakuru rero akemeza ko General Silas Ntigurirwa ari we agiye gusubirira General Niyongabo Prime wamaze gukomborwa ku mabanga yiwe n'umukuru w'igihugu. Ibintu ntago byoroshye rero mu gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa ko hari abandi bajenerali barimo kuvugwa yuko bagiye gusimbura Kirapanze ndetse bakanasubirira General Jean Paul Habimana, nawe yamaze gukomborwa ku mabanga yiwe. Amakuru twamaze kumenya nuko General Silas Ntigurirwa niwe agiye kuramutswa igisirikare cy'u Burundi. Uyu mugabo arazwi cyane muri iki gisirikare cy'u Burundi ndetse bivugwa ko ari hafi cyane ya General Neva.
General Neva arimo kwiyegereza abasirikare abona yuko bashobora kumucungerera umutekano, ndetse arimo kwiyegereza abizerwa cyane, ngo arimo kugenda yigizayo abasirikare abona yuko bashobora kumugambanira ndetse no kumutembagaza ku ntwaro yiwe. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas asanzwe ari guverineri w'intara ya Ngozi ashobora kujya mu biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru aravuga yuko General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas ari umuntu wa hafi cyane ya General Neva, ngo ashobora kumuvana ku burongozi bw'intara ya Ngozi akamujyana kurongora ibiro by'umukuru w'igihugu. Ni amakuru nayo arimo kuvugwa muri kano kanya mu gihe ibintu bikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. General Neva arimo kwiyegereza abasirikare bakomeye kandi abona yuko bashobora kumuhagarara ko, ngo arimo kwiyegereza basoma mbike biwe, ngo yamaze kumenya ko hari akagwi k'abajenerali barimo gutegura umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Burero ngo igihe kirageze ngo nawe abakombore maze yiyegereze ba basirikare abona ko ari abizerwa kuri General Neva. Ni muri iyo mpamvu rero General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas umaze iminsi mike cyane agiye kurongora intara ya Ngozi, ngo bashobora kumukurayo vuba na bwangu bakamujyana mu biro by'umukuru w'igihugu. Biravugwa kandi ko hari umukoroneri asanzwe atwara ikigo cya gisirikare nawe ashobora kwerekeza mu bajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe ibintu bikomeje kuyangara mu gisirikare, ndetse bikavugwa ko hari umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa General Neva. Mu minsi ishize igitero gikomeye kibasiye ibiro by'umukuru w'igihugu. N'uyu munsi ku igenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8 ibintu byongeye kuyangara, kuko mu ijoro abantu batamenyekanye bateye za grenade ku biro by'umukuru w'igihugu. Hari amakuru rero avuga yuko General Neva ariwe yaba yabikoze kugira ngo yikize abasirikare, ndetse abeshye yuko abajenerali aribo bagabye kino gitero. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare aremeza neza ko igitero cyaraye kibaye ku biro by'umukuru w'igihugu, ngo nta wundi muntu wagikoze, ngo rwose cyakozwe na General Neva. General Neva ngo yigabyeho igitero kugira ngo abone impamvu za nyazo zo kurakara ndetse no gukombora abasirikare. Dore nk'ubu ngubu General Kirapanze yarakuriye abajejwe gucungera umutekano wa Ndayishimiye nawe yamaze gukomborwa, ndetse biravugwa yuko ibitero byagabwe kwa Ntare Rushatsi ari bimwe mu bintu bikomeye cyane bitumye akomborwa ku mabanga yiwe. Ariko kandi byanavuzwa yuko akorana na General Prime Niyongabo na Reveriyano Ndikuriyo mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Ni ibombora rikomeye rero mu bihangange mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko General Evariste Ndayishimiye ashobora no guhindura abagize guverinoma. General Prime Niyongabo umaze gukomborwa ku mabanga yiwe yaramaze imyaka myinshi rwose atwaye igisirikare cy'u Burundi. Benshi mu banyagihugu b'u Burundi babona ko ari umugabo ubushitse. General Prime Niyongabo avuga amajambo make cyane, ariko bikavugwa yuko ari umwe mu bajenerali bakomeye ndetse bari bafatiye runini General Evariste Ndayishimiye. Biravugwa rero ko ibombora ryaba rigiye kuvuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo ibi bikorwa bya General Ndayishimiye bishobora guteza akaga kuko imigumuko igiye gutangira mu gisirikare. Hari bamwe mu basirikare basanzwe bayoboka General Prime Niyongabo rwose ngo bamaze kwemeza yuko badashobora kuyoboka General Silas Ntigurirwa, bakavuga yuko ahubwo ibingibi bikozwe na General Neva bigiye guteza indyane zikomeye mu gisirikare cy'u Burundi, ngo ni n'ibintu bishobora rwose gutuma ubutegetsi bwiwe butembagara mu buryo bworoshye. Kwa General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi hatewe ibisase. Ndasubiramwo, kwa General Evariste Ndayishimiye hatewe za grenade zigera kuri 2 mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8.
Amakuru arimo kuva mu ntara ya Gitega aravuga yuko ibintu byayangaye, umutekano wakajijwe ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Abantu bataramenyekana bateye za grenade ku biro by'umukuru w'igihugu, ndetse biravugwa yuko bashakaga kwivugana General Neva. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu ntara ya Gitega, amakuru arimo kutugeraho avuye mu bajejwe gucungera umutekano w'abakomeye mu Burundi aremeza neza ko General Evariste Ndayishimiye yaraye asimbutse urupfu. Amakuru aravuga yuko ku isaha y'3:50 ku mugoroba w'igenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8, abantu bataramenyekana bateye grenade ebyiri muri parikingi. Amakuru akavuga yuko imodoka isanzwe itwara General Neva yari iri muri parikingi ku biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru rero akemeza yuko umwe mu bashinzwe gucungera umutekano wa General Neva yitabye Imana. Bamuteye grenade ari ku modoka muri parikingi, ndetse amakuru akavuga yuko bibeshye gato cyane kuko bari bamaze kumenya yuko General Neva yaba yamaze kugera mu modoka. Ntabwo ariko byagenze. General Neva ntabwo yarari muri iyi modoka, ahubwo abashinzwe umutekano wiwe nibo bari bagiye muri parikingi kuvanamo imodoka ngo batware umukuru w'igihugu. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko abagabye iki gitero bari bafite amakuru yizewe yemeza neza ko General Ndayishimiye ari ku biro by'umukuru w'igihugu. Abagabye igitero ngo bashakaga kwica Ndayishimiye. Amakuru aremeza yuko bateye grenade ebyiri, ndetse imodoka ya General Ndayishimiye ikaba yangiritse. Amakuru yibanze aremeza yuko umwe mu bashinzwe umutekano wa General Neva yitabye Imana. Babiri mu bagabye iki gitero nabo bitabye Imana kuko abashinzwe umutekano wa General Ndayishimiye bahise babarasa. Humvikanye urufaya rw'amasase ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kuri uyu mugoroba w'igenekerezo rya 7 rishyira igenekerezo rya 8. Humvikanye amasase menshi cyane yamaze nk'iminota 5 nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko abagabye iki gitero ngo ari abantu bari bafite intwaro zikomeye, ndetse ngo abagabye iki gitero ni abantu basanzwe bafite ububasha bwo kwerekeza ku biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru yibanze yamaze kumenyekana aremeza ko babiri mu bapfuye basanzwe bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Burundi, kandi ngo ni bamwe mu bakomando n'ubundi bigeze gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Ndasubiramwo, babiri mu bafashwe ndetse bakicwa ni abantu bari basanzwe mu gisirikare cy'u Burundi. Bivugwa ko bigeze gukora akazi ko gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu, ndetse ngo bigeze no gucungera umutekano w'umuhisi Petero Nkurunziza, niko amasoko yacu arimo kubyemeza. Ibingibi rero ngo biragaragaza yuko abagabye igitero bari bafite amakuru yizewe kandi yuzuye mu bijyanye no gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Kugeza ubu ngubu rero ubutegetsi bwa Gitega ntacyo buratangaza kuri iki gitero. Amakuru yose arimo gutangazwa arimo kuvugwa mu kinyegero. Ntabwo General Evariste Ndayishimiye nawe aragira icyo avuga kuri kino gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi kigamije kumwivugana. Ayandi makuru kandi arimo kutugeraho aremeza ko bano basirikare babiri barashwe basanganywe inkoho z'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru atugeraho aremeza ko inkoho basanganywe ari zimwe mu nkoho zikoreshwa n'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Ngo ntabwo byumvikana rero ukuntu babonye izi nkoho. Urujijo rukomeje kuba rwose rero ku muntu waba winyegeje inyuma ya kino gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi. Amakuru kandi akavuga yuko General Evariste Ndayishimiye yari amaze iminsi avuga yuko hari abantu bashaka kumwica. Imbere General Ndayishimiye yavuze yuko abizi neza ko abajenerali mu Burundi bashaka kumwica. Nta wamenya rero niba ari abajenerali bari bateguye iki gitero bagamije kwikiza Ndayishimiye.
habuze gato rwose General Neva yaragiye gupfa. Iyo baza kugaba igitero General Neva yamaze kugera mu modoka, amakuru yemeza neza ko yari guhita yitaba Imana kuko imodoka bateyeho za grenade yangiritse mu buryo bukomeye. Umwe mu basirikare bacungera umutekano wa Ndayishimiye wari umaze kuyigeramo yahise yitaba Imana. Amakuru rero akemeza yuko iki gitero nta wundi cyari kigamije, ngo cyari kigamije rwose General Neva arongoye igihugu cy'u Burundi. Yabuze gatoya yarusimbutse rwamubonye. Amakuru arimo kuvugwa kuri kino gitero ni menshi kandi aratandukanye. Amakuru amwe namwe avuga yuko abajenerali batumvikana na Ndayishimiye aribo baba bakoresheje bano basirikare maze bakagaba igitero bagamije kwica General Neva. Hari n'abavuga yuko bari bagamije kumukanga bamwereka yuko bashobora kumwirenza umunota ku wundi. Muri iyi minsi hari bombora mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu ntwaro ya General Neva. Abasirikare bararakaye cyane ndetse babwiye Ndayishimiye ko arimo gukora amakosa akomeye yo gukomeza kohereza abasirikare muri Kongo, ndetse ngo itunga ry'igihugu ryaratesekaye mu buryo bukomeye. Abajenerali bavuga ko Burundi burimo kujya mu manga ikomeye cyane, ndetse bakavuga ko General Neva ntacyo arimo gukora ngo atabare igihugu cy'u Burundi. Biravugwa ko mu minsi mike cyane igihugu cy'u Burundi gishobora guhinduka Banana Republic, ngo ni igihugu rwose kizaba kitagifite iyo kiva n'iyo cyerekeza, kizaba cyarahindutse akaduruvayo. Ibibazo by'ubukungu ndetse n'ibibazo by'imitegekere birimo kugariza cyane abatuye igihugu cy'u Burundi. Niko bamwe mu bajenerali babibwiye General Neva atakubica ku ruhande, ndetse babimubwiye amaso ku maso atakurya umunwa. Nyuma y'iki gitero rero amakuru akavuga yuko bano bajenerali bashakaga kwica Ndayishimiye, cyangwa se bakaba bashakaga kumutera ubwoba ngo abe yahindura inyifato ave kuri zimwe mu ngingo arimo gufata muri iyi minsi, cyane cyane kurungika abasirikare b'u Burundi muri Kongo, cyane cyane kwigwizaho itunga ry'igihugu ndetse no gukomeza gukandamiza bamwe mu basirikare bo mu bwoko bw'Abatutsi. Ayandi makuru kandi avuga yuko iki gitero cyaba cyakozwe na General Evariste Ndayishimiye ubwiwe nyene ngo yereke abanyagihugu ko perezida wabo ageramiwe. General Ndayishimiye ngo yaba yateguye iki gitero akakigabaho ku biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo yereke abanyagihugu ko abantu barimo gushaka kumwica, kugira ngo azamure emosiyo z'abanyagihugu, yereke abanyagihugu ko arimo gukora ibintu byiza ariko ko abantu b'ibisuma barimo gushaka kumwica. Izi ni zimwe muri tekinike zikoreshwa n'abategetsi, akigabaho ibitero akigira victime, akerekana ko yaragiye gupfa azira ibikorwa byiza arimo gukorera abanyagihugu. Biravugwa rero ko Ndayishimiye nawe yaba yigabyeho kino gitero akereka abanyagihugu ko abantu b'abagizi ba nabi badashyigikiye ibikorwa by'iterambere arimo gukorera Burundi aribo barimo gushaka kumwica. Ibingibi rero ngo Ndayishimiye ashobora kubikoresha nk'iturufu maze agahamagarira abanyagihugu gukomeza kumushyigikira ndetse no kurwanya abo yita ko ari abanzi b'u Burundi barimo gushaka kumwica. Nyuma ya kino gitero cyagabwe kwa Ntare Rushatsi, biravugwa yuko hari abajenerali bakomeye mu Burundi bashobora gutabwa mu mvuto. Amakuru akavuga ko bano bajenerali baba bagiye gucakirwa bakagirizwa gushaka kwica umukuru w'igihugu. Bamwe rero mu bahinyanyura ibiriko birabera mu Burundi bakavuga ko kino gitero cyaba ari igitero cya baringa cyakozwe na General Ndayishimiye agamije guta muri yombi bamwe mu basirikare arimo kubona yuko barimo gushaka gutembagaza intwaro yiwe. Amakuru kandi akavuga yuko kugeza ubu ngubu General Neva nawe afite ibibazo bikomeye cyane. Akagwi k'abajenerali bakomeye mu Burundi kamaze rwose kumwereka yuko katamushyigikiye, ndetse ko mu matora yo mu 2027 bazashyigikira Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe wa CNDD-FDD.
ubu ngubu rero mu gihugu cy'u Burundi hari ihangana rikomeye. Hari n'amakuru avuga yuko bwana Reveriyano Ndikuriyo ari we waba wategetse ko bica General Ndayishimiye kugira ngo amuvane ku butegetsi. Byose ni birimo kuvugwa kuri kino gitero cyagabwe kwa General Evariste Ndayishimiye. Kugeza ubu turiko turavugana rero nta rwego rw'ubutegetsi rwari rwagira icyo rutangaza ku masase menshi cyane yaraye yumvikanye ku biro by'umukuru w'igihugu. Nababwiye yuko amasase menshi yumvikanye mu kiringo cy'iminota 5. Babiri mu bagabye igitero bapfuye. Umwe mu bari bajejwe gucungera umutekano wa Ndayishimiye nawe yapfuye. Amakuru akemeza yuko abakomeretse ari 3 ndetse ko imodoka ya General Neva yangiritse mu buryo bukomeye. Mu gatondo k'irigenekerezo rya 8 ku biro by'umukuru w'igihugu hagaragaye abajenerali benshi cyane kandi bakomeye. Hagaragaye imodoka nyinshi za gisirikare, hagaragaye intwaro zikomeye, ndetse byagaragaraga yuko ibintu byahinduye isura ku biro by'umukuru w'igihugu mu ntara ya Gitega. Nta wuzi rero ikigiye gukurikiraho, gusa hari amakuru avuga yuko abajenerali 2 kandi bakomeye baba bagiye gutabwa mu mvuto bagirizwa gushaka kwica umukuru w'igihugu. Abarwanyi ba M23 bamaze kurasa indege ya FARDC. Ndasubiramwo, abarwanyi ba M23 bamaze kurasa indege ya FARDC. Bamaze kuyirasira muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Ku mugoroba w'irigenekerezo rya 7 ukwezi kwa 3 ku isaha y'isa 12:30, amakuru yizewe amaze kutugeraho aremeza ko aribwo abarwanyi ba General Makenga bamaze guhanura indege y'igisirikare cya Kongo. Ni za ndege z'igisirikare cya Kongo zari zirimo guhagurukira i Bujumbura maze zikajya kurasa ku barwanyi ba M23 muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe aremeza ko imwe muri ziriya ndege imaze kuraswa. Abarwanyi ba General Makenga bamaze kuyitera misile barayihanura. Amakuru aravuga yuko yahiye igakongoka, ndetse ko 2 mu bapilote bari bayirimo bamaze kwitaba Imana. Ni amakuru amaze kwemezwa n'amasoko yacu mu gisirikare cya Kongo, ndetse ni n'amakuru amaze kwemezwa n'amasoko yacu mu barwanyi ba General Makenga. Kuva ku munsi w'ejo indege z'intambara za FARDC zahagurukiraga ku kibuga cy'indege i Bujumbura maze zikajya kurasa M23 muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nako byagenze uyu munsi ku igenekerezo rya 7. Indege z'intambara za FARDC ndetse na za kajugujugu z'intambara z'igisirikare cy'u Burundi zongeye guhaguruka ku kibuga cy'indege i Bujumbura maze zijya kurasa abarwanyi ba M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Imirwano ikomeye cyane irimo kubera muri teritwari ya Mwenga. Abarwanyi ba M23 kuva ku munsi w'ejo batanze gasopo ku gisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi. Baburiye ubutegetsi bwa Gitega ko bugomba guhagarika ibikorwa byose byo gukoresha ikibuga cy'indege barasa ku nyeshyamba za General Makenga. Abarwanyi ba M23 bandikiye Ndayishimiye n'igisirikare cy'u Burundi babaha gasopo bababwira ko bagomba guhagarika ibyo bikorwa, ariko igisirikare cy'u Burundi ntabwo kigeze kibihagarika. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 7 indege nyinshi z'intambara za FARDC zongeye guhagurukira ku kibuga cy'indege i Bujumbura maze zijya kurasa M23 muri Kongo. Amakuru atugira ko rero aravuga yuko intare za Sarambwe zarakaye. Ni nako byagenze rwose. Ku mugoroba w'irigenekerezo rya 7 ku isaha y'isa 12:30 ku isaha ya Goma nibwo abarwanyi ba General Makenga bamaze kurasa indege imwe mu ndege zari zirimo kubarasaho. Biravugwa ko ari indege yo mu bwoko bwa kajugujugu yakorewe mu gihugu cy'Uburusiya. Abarwanyi ba General Makenga bamaze kuyihanura. Biravugwa kandi ko abasirikare 2 bari bayirimo bitabye Imana ako kanya. Kuri uyu munsi kandi ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa 3 abarwanyi ba General Makenga bongeye gutanga gasopo ku gisirikare cy'u Burundi.
Abarwanyi ba M23 bongeye kuvuga yuko igisirikare cy'u Burundi kigomba guhagarika ibikorwa byacyo byo gukoresha indege z'intambara maze zigahagurukira mu Burundi zikajya kurasa muri Kongo. Ibingibi ngo nibikomeza abarwanyi ba General Makenga baraza kubifatira ingamba zikomeye. Hari ubwoba bwinshi ko M23 ishobora kohereza za misile ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Hari n'ubwoba kandi ko M23 ishobora kurasa mu mujyi wa Bujumbura. Ubutegetsi bwa Gitega bwanze kumva neza General Neva aho guhagarika ibikorwa byo gushotora M23 ahubwo arimo kohereza abandi basirikare benshi muri Kongo. Mu ijoro ryakeye amakuru yamenyekanye nuko General Neva yarungitse amabatayo 6 y'abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Ni abasirikare barenga 4,800 baraye bajabutse urubibe rw'u Burundi berekeza muri Kongo mu gace ka Uvira, aho ngo bagiye gutanga ramforu ku basirikare b'u Burundi kugira ngo bakomeze guhangana n'inyeshyamba za General Makenga. Imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Uvira. Abarundi barimo kurwana umuhenerezo. Abarundi barimo kurwana bagira ngo barebe ko basubiza inyuma izi nyeshyamba za General Makenga. Gusa urugamba rurakomeye kuko abarundi noneho barimo kurwana mu buryo budasanzwe. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abarundi barimo kurwana urugamba rwo gupfa no gukira. General Neva yavuze yuko umusirikare wese w'umurundi uzagerageza gusubira inyuma arimo guhunga bagenzi biwe bagomba kumurasa. Ni nako byagenze ku munsi w'ejo. Abasirikare 80 bagerageje gusubira inyuma ngo basubire mu Burundi maze bagenzi babo barabarasa. Ubu rero nta murundi wemerewe guhunga ngo agaruke mu Burundi. Ni ukurwana bagafata Uvira bakirukanamo M23 cyangwa se bose bagashirira ku rugamba. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko ibintu birimo kuyangara mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gukwegera abanyagihugu. Amakuru aravuga yuko abasirikare benshi ndetse n'intwaro ziremereye barimo kwiyongera ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Biragaragara yuko General Neva arimo kwitegura intambara ikomeye. Gusa amakuru aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo nabwo ngo bukomeje gusaba u Burundi gukomeza kubafasha maze bakarwanya M23. Gusa ku rundi ruhande General Neva afite ihurizo rikomeye. Abasirikare biwe bakomeye M23 yarabacakiye. N'abatarafashwe na M23 bahungiye muri MONUSCO kandi ntabwo bashobora gusohokamo M23 itabishaka. Biravugwa rero ko ubutegetsi bwa Gitega bushobora kumvikana n'abarwanyi ba General Makenga maze bakava mu mujyi wa Uvira, igisirikare cya General Makenga nacyo kigatanga abarundi cyacakiye. Hari amakuru avuga yuko ibiganiro byaba bigiye gutangira. Abarwanyi ba M23 bagatanga abakoloneli bafatiye ku rugamba ndetse bakanatanga General Muzinga uri muri MONUSCO bakamurekura akajya iwabo mu Burundi bakamuhinzira. Amakuru akemeza yuko igisirikare cy'u Burundi nacyo rwose gishobora kwemerera zino nyeshyamba ko kivanye abasirikare bacyo bose muri Kongo kandi ko kitazongera kubarwanya. Biravugwa ko aya masezerano yaba arimo gutekerezwaho. Bikavugwa rero ko General Neva arimo kubura ayacira n'ayamira. Arimo guhitamo gusakrifiya abasirikare biwe akabona ni ikintu gikomeye. Gutererana General Muzinga ndetse n'abakoloneli biwe bafatiwe ku rugamba ngo ni ikintu kimuremereye cyane. Gutererana Kisekedi nawe ngo ni ibintu bimugoye cyane. General Neva rero ngo agomba guhitamo umwama keza. General de Brigade Elia Ndizeye w'igisirikare cy'u Burundi yafatiwe mu mujyi wa Goma. Ndasubiramwo. General de Brigade Elia Ndizeye bakunze gutazira Muzinga ni general w'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru yizewe aremeza neza ko yafatiwe mu mujyi wa Goma. Mu gihe abarwanyi ba M23 bigaruriraga umujyi wa Goma, amakuru yemeza ko General Muzinga yari ari mu mujyi wa Goma ari kumwe na General Chiko Chitambwe w'igisirikare cya Kongo.
Amakuru avuga yuko babuze ubuhungiro maze bakerekeza mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma. Kugeza ubu turiko turavugana ku igenekerezo rya 7 ukwezi kwa gatatu, amakuru yizewe aremeza ko General Muzinga w'igisirikare cy'u Burundi yenyegeje muri MONUSCO mu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba M23 nabo baravuga ko bamaze kumenya aya makuru ndetse ngo barakora ibishoboka byose kugira ngo bazamucakire matekwa, ngo byanga bikunda ntaho azabacikira kuko barimo gucungera neza ikigo cya MONUSCO, kandi umuntu wese urimo gusohoka muri MONUSCO abarwanyi ba M23 barimo kumusaka. General Muzinga rero ashobora kwisanga mu menyo y'intare za Sarambwe. General Muzinga ashobora kwisanga M23 yamucakiye. General Muzinga yenyegeje mu kigo cya MONUSCO mu mujyi wa Goma, ndetse amakuru yizewe aremeza yuko ari kumwe n'ubundi musirikare afite ipeta rya koloneli mu gisirikare cy'u Burundi. Bose bagiye kwinyegeza muri MONUSCO ubwo M23 yari imaze kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko amakuru yizewe yemeza neza ko General Muzinga ari mu mujyi wa Goma. Ni ibyago bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Ibingibi byo rwose ni akamaramaza. General Neva barimo kumukubita ahababaza. General Neva ibintu birimo kumukomerana mu buryo bukomeye. General Neva yagiye yihakana abasirikare b'u Burundi bagiye bafatirwa muri Kongo. None kuri iyi nshuro Somambike wa General Neva niwe wafatiwe mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu ari mu kamashu rwose, ntabwo ashobora kwinyagambura ngo ave muri MONUSCO, ndetse amakuru aremeza neza ko intare za Sarambwe nazo zimutegereje neza ku rupangu rwa MONUSCO. Abasirikare ba Kongo binyegeje muri MONUSCO barimo General Chiko Chitambwe wa FARDC, ndetse aba basirikare bose M23 ivuga yuko ari imfungwa z'intambara, ngo ntaho bazabacikira. Byanga bikunda bazasohoka muri MONUSCO M23 ibacakire. Igisirikare cya MONUSCO cyagerageje gucikisha abajenerali barimo General Muzinga ndetse na General Chiko Chitambwe, ariko byabataye kuwa amazi. Imodoka yose isohotse muri MONUSCO bano barwanyi ba General Makenga barayisaka, ndetse abarwanyi ba M23 bavuga yuko umusirikare wese wa Kongo ndetse n'umurundi aba bose bagomba kumanika amaboko bagacakirwa amatekwa. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi ngo ni abasirikare bari barimo kurwana, ntabwo ari abasirikare baje kubungabunga amahoro. Oya rwose, ngo ni abasirikare bari barimo guhanganira na M23 ku rugamba. Bityo rero ngo bagomba kuva muri MONUSCO, M23 ikabacakira byanga bikunda. General Muzinga arazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ni Somambike wa General Evaristo Ndayishimiye. General Muzinga yararongoye igisirikare cy'u Burundi kirwanira ku butaka. General Muzinga kandi yararongoye abasirikare b'u Burundi mu butumwa bwo muri Somalia. General Muzinga kandi yagaragaye muri Kongo aho yari yambaye imyenda y'igisirikare cya FARDC yavanyemo imyenda y'igisirikare cy'u Burundi. Nkuko murimo kubibona kuri aya mafoto yafatiwe mu buseruko bwa Kongo, uyu mugabo murimo kubona mu ruhande rw'ibumoso ni General Muzinga wambaye imyenda y'igisirikare cya FARDC. Hano yarari muri mekanizme de verification mu mujyi wa Goma igihe abasirikare ba EAC bari baragiye muri Kongo kubungabunga amahoro. General Muzinga yagaragaye yambaye imyenda ya FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari baravanyemo imyenda yabo maze bambara imyenda y'igisirikare cya Kongo. Icyo gihe General Muzinga yumvikanye asaba abasirikare b'u Burundi muri Kongo ko bagomba kurwanya M23 ndetse ko byanga bikunda bagomba kuyisubiza iyo yaturutse. Icyo gihe Muzinga yavugaga yuko ngo M23 yaba yaraturutse mu gihugu cy'u Rwanda. General Muzinga rero amakuru ya nyuma arimo kutugeraho aremeza neza ko yafatiwe mu mujyi wa Goma. Yenyegeje mu kigo cya MONUSCO muri uyu mujyi wa Goma, yabuze uko yakivamo ngo asubire mu gihugu cy'u Burundi.
Amakuru atugeraho yemeza neza ko ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, General Muzinga yari ari kumwe na General Chiko Chitambwe mu mujyi wa Goma. Bivugwa yuko General Muzinga yari ari mu butumwa bw'akazi, aho yari yaje kuganira na General Chiko Chitambwe ku cyakorwa kugira ngo batsinde intambara ya M23. Bivugwa kandi ko yari ari kumwe n'umukoroneri akomeye mu gisirikare cy'u Burundi. Bose babonye ko ibintu byakomeye ndetse ko ikibuga cy'indege batashoboraga kugikoresha, maze bahita birukanka cyane berekeza muri MONUSCO. Ubu rero ni imfungwa binyegeje muri MONUSCO kandi ntabwo bashobora gusohokamo, kuko bibeshye bagasohokamo M23 yahita ibacakira. Amakuru yizewe navanye mu gisirikare cy'u Burundi yemeza neza ko General Neva yamaze kumenyeshwa iby'aya makuru. Igisirikare cy'u Burundi nacyo cyamaze kumenya aya makuru. Bamaze kumenya ko General Elia Ndizigiye batazira Muzinga yafatiwe mu mujyi wa Goma. Inyeshyamba za M23 zatumye atava muri uyu mujyi wa Goma. General Muzinga ari mu menyo ya rubamba. General Muzinga ngo bizagorana cyane ko yava muri uyu mujyi wa Goma, kuko intare za Sarambwe nazo zamaramaje ziravuga ko ari umwanzi wazo kandi ko zigomba kumucakira byanga bikunda. General Muzinga ngo ni turufu ikomeye cyane abarwanyi ba M23 bagomba gucakira kugira ngo babe bakumvikana na General Neva. Mu gihe baba bamaze gucakira General Muzinga, bashobora kumukoresha mu kugira ibyo bumvikana na Ndayishimiye, maze akaba yavana abasirikare b'u Burundi muri Kongo, cyangwa se akemera ko Muzinga ahinduka imfungwa y'intambara. Hari amakuru avuga yuko abakoroneri babiri b'u Burundi bafatiwe mu mujyi wa Goma bari binyegeje irya nino mu mazu, nabo bashobora kuzakoreshwa mu kuganira n'ubutegetsi bwa Gitega kugira ngo babe bavana abasirikare b'u Burundi muri Kongo. M23 rero irabibona neza ko General Muzinga ari turufu ikomeye cyane badashobora kwitesha. Amakuru atugeraho yemeza neza ko M23 irimo gucungira hafi ikigo cya MONUSCO. Nta winjira nta nusohoka M23 itamusatse. Ikigo cya MONUSCO kizengurutswe n'abarwanyi ba General Makenga kugira ngo hatagira umusirikare n'umwe ubaca muri humye. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro byacu ngaha kuri Iyakure Official, ndabamenyesha ko iyi ngiyi ari inkuru ikomeye cyane. Ni inkuru ikomeye cyane kandi birimo gucika mu gisirikare cy'u Burundi, kuko bamwe mu bajenerali bamaze kurakarira General Neva. Biravugwa yuko abajenerali bakomeye barimo kubwira Ndayishimiye ko arimo gukwegera igihugu cy'u Burundi, ngo ntago yakagombye kuba yarohereje abasirikare b'u Burundi muri Kongo, ndetse ngo iyi ntambara ntacyo irimo kumarira abasirikare b'u Burundi. Za miliyoni nyinshi z'amadolari y'amanyamerika zirimo kujya mu mifuko ya General Neva. Abarundi ndetse n'abasirikare b'u Burundi barimo kurwana muri Kongo ngo ntacyo barimo kuronka muri iyi ntambara. Biravugwa rero ko abasirikare bababajwe n'ifatwa rya General Muzinga, ngo barimo kubwira Ndayishimiye ko akwiye gukora ibishoboka byose akaganira n'abarwanyi ba M23 bakareka General Muzinga akava mu mujyi wa Goma. Gusa ngo ntago bizoroha kumvikana n'abarwanyi ba General Makenga, kuko nabo ngo bashobora gusaba ibikomeye. Ngo bashobora gusaba ubutegetsi bwa Gitega ko buvana abasirikare babwo muri Kongo, kandi General Neva nawe yarahiye aratsemba avuga yuko azakomeza kurwana mu gace ka Uvira. Dore nk'ubu ngubu mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 6, General Neva yarungitse abandi basirikare mu gace ka Uvira. Abasirikare bageze ku mabatayo 6. Abasirikare 4,800 baraye bageze mu gace ka Uvira, aho ngo bagiye gutanga ramforu ku basirikare b'u Burundi muri kariya gace. Ngo ntabwo byakoroha rero ko General Neva yemerera M23 kuvana abasirikare b'u Burundi muri Kongo kugira ngo nabo bemerere General Muzinga ave mu mujyi wa Goma asubire mu Burundi. Ahubwo ngo General Muzinga azaguma muri MONUSCO kugeza igihe bizaba ngombwa ko MONUSCO cyangwa imiryango mpuzamahanga yakumvikana na M23 maze bakarekura abajenerali ba Kongo na General Muzinga w'u Burundi.
Nshuti banywanyi bacu ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabibutsa ko igisirikare cy'u Burundi kirimo kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare babiri b'u Burundi bafite ipeta rya koloneli bacakiriwe mu mujyi wa Goma. Inyeshyamba za M23 zarabacakiye, zabafashe rwa mikono, zabafatiye mu mazu yo mu mujyi wa Goma aho bari binyegeje. Amakuru avuga yuko M23 yamaze kuberekeza mu bigo byayo bya gisirikare aho bafungiye nk'imfungwa z'intambara. Ibingibi kandi bikiyongeraho abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi barenga 100 bafatiwe mu mujyi wa Bukavu. Muri bano basirikare bafatiwe i Bukavu binyegeje mu mazu harimo umusirikare afite ipeta rya majoro w'igisirikare cy'u Burundi. Majoro w'igisirikare cy'u Burundi bamufatiye mu mujyi wa Bukavu arimo kubundabunda yihishe mu nyubako z'abaturage. Ibingibi rero bikagaragaza ko abasirikare b'u Burundi barimo gucakirwa ndetse abandi bagahura n'ibyago bikomeye. Gusa nakamaramaza kubona General Muzinga yarinyegeje muri MONUSCO. General Muzinga ni igihangange gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Muzinga afatwa nka Somambike wa General Evaristo Ndayishimiye. Ndetse General Muzinga yaravuzwe mu mabi menshi cyane yagiye akorwa mu gihugu cy'u Burundi. General Muzinga niwe muntu w'ibanze General Neva yizeraga, ndetse bivugwa yuko yamugize umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka mu gihe byari bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi hatangiye kunugwanugwa icyuka cya kudeta. Yaramwiyegereje rero mu rwego rwo kwikingira ndetse no kugira ngo umutekano wiwe ube wakwizerwa. Gusa ubungubu inshuti ya General Neva iri muri MONUSCO mu mujyi wa Goma, irimo irabundabunda, ntabwo ishobora kwerekeza mu Burundi. Ntabwo M23 yabimwemerera rwose, nasohokamo bazamucakira.